mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi ikiro cy'isukari kikubye inshuro zirenga ebyiri, kiva ku mafaranga 3,300 kigera ku mafaranga 8,000. Icyemezo cyo kuzamura icyo giciro nticyakiriwe neza mu baturage. Idozwa ry'ibiciro by'isukari ryo ko ndabibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu turi mu bukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemwo bw'amakaye, isukari iragiye kubura burundu, umuntu azoyinywa azoba umuntu kweri yifise. Uwo ni umwe mu baturage. Intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama muri Angola, batandukanye ntacyo bashyizeho umukono. Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba HCR kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo bazabashe kujya mu ishuri ku gihe. Uburusiya bwahungishije abaturage babo mu mijyi mito itandukanye y'intara ya Kursk iherereye hafi y'umupaka wa Ukraine. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ico gikorwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, bisa n'uko Burusiya buriko bukora ibitero vyo gusubira kwigarurira iyo ntara. Batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye vyari vyafashwe na Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice vya Levski na Komutovski biri ku birometero 15 ku rubibi Burusiya buhana na Ukraine kuhava. Buramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirov yabitangaje ku rubuga Telegram. Yamara Alexei Smirov ntiyavuze igitigiri c'abazokugwa mu bisagara vyegereye urubibe na Ukraine. Hari ibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'umunani. Inteko za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'Uburusiya, zifata ibisagara bito bito bitari bike. Indege z'intambara za Israeli zahitanye abantu 16 mu gitondo cy'ejo kuwa mbere mu ntara ya Gaza. Abategetsi ba Palestine bavuze ko abapfuye ari abasivile. Fidel Niyongabo. Igisirikare ca Israel cyatangaje ko casambuye ibikoho 200 birasa rokete vy'umugwi Hezbollah n'ibibanza vya gisirikare vy'uwo mugwi mu bumanuko bwa Libani. Ibitero vyakozwe mu ntara ya Gaza vyasambuye inyubakwa iri mu ikambi y'impunzi yahitwa Nuseitar hagati mu ntara ya Gaza. Byahitanye abantu batari munsi ya 10, abandi 13 barakomereka. Abandi bantu 6 bishwe mu kindi gitero ca Israel mu ntara ya Gaza, harimo abapasoni 4 n'abana 2. Uyu munsi kandi igisirikare ca Israel catangaje ko mu gitondo co ku munsi w'Imana rokete zigera kuri 40 zarashwe ziturutse muri Liban zigana intara ya Galile yo mu buraruko bw'igihugu ca Israel. Zaguye mu gice kiri mu buraruko bw'intara ya Golan. Umushikanganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi w'Imana yatangaje ko ibintu bitifashe neza ku rubibe hagati ya Israel na Libani. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baba ku rubibe hagati y'ibihugu byombi baravuye mu vyabo. Netanyahu yavuze ko ibintu bidashobora kubandanya uko biri muri iki gihe. Yavuze ko abategetsi ba Israel bazokora ibishoboka byose kugira bagarukana abanyagihugu bavuye mu vyabo mu ngo zabo. Ngozi Okonjo-Iweala, umugore wa mbere akaba n'umunyafurikakazi wa mbere washinzwe kuyobora umuryango w'ubukungu ku isi OMC, azashaka manda ya kabiri y'imyaka 4, iya mbere nirangira mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka utaha. Nanone Fidel Niyongabo. Umuvugizi wiwe Ismaila Dieng yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa mbere. Yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala yatangaje icese ko afite umugambi wo gusubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe OMC. Dieng yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala afite imyaka 70 muri iki gihe yafatiye ku vy'uko ibihugu bitari bike bigize ishirahamwe ayoboye vyerekanye ko bimushigikiye. Kiringo ciwe ca mbere co kuyobora ishirahamwe OMC rigizwe n'ibihugu 166 kizorangira mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2025. Umugwi waserukira umugabane wa Afrika mw'ishirahamwe OMC basavye icese ko igikorwa co kumugena mu kiringo kigira kabiri co kuyobora ishirahamwe OMC cotangura mu buryo bwa vuba bushoboka. Gushika ubu nta bandi bazohiganira amabanga yo kuyobora ishirahamwe OMC barabitangaza ku mugaragaro. Okonjo-Iweala yashikiye amabanga yo kuyobora ishirahamwe OMC mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021. Yari yagenywe kugira ahindura ibintu muri iryo shirahamwe.
muri Irani, Narges Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize, ubu akaba ari muri gereza, aratakambira amahanga gufasha abanya-Iranikazi kurandura ikandamizwa bakorerwa. Inkuru nayo mugezwaho na Fidel Niyongabo. Narges Mohammadi abitangaje imyaka 2 nyuma y'uko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Iran. Wikete yanditse ari mu ibohero ryashizwe habona n'ishirahamwe ryiwe kuri uyu wa mbere, yasavye amakungu gufata ingingo ziboneka. Yasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari amaleta atwaza agahotoro yishimikije idini kugira akandamiza abafasoni. Narges Mohammadi yatangaje ko imyerekano abafasoni batanguje nyuma y'uko umufasoni w'umunya-Iran w'umukurde Masa Amini yari afise imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022, hari inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abafasoni bategerezwa kwambara. Mohammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abafasoni bifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Kiislamu. Yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran. Ari mu ibohero ryitwa Evin riri ku mugwa mukuru wa Iran, Tehran, kuva mu kwezi kwa11 mu mwaka wa 2021. Abana ba Narges Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2023 igihe yari apfunzwe. Kuva habaye revolution ya Kiislamu muri Iran mu mwaka wa 1979, abafasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden ejo kuwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ikeneye izindi ngufu. Niyo ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, visi perezida wa Repubulika, abayoboye igihugu n'imiryango yabo. Biden yabivuze nyuma y'uko undi mwicanyi yari agiye kwivugana Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu, ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu mwaka utaha wa 2024. Nanone Fidel Niyongabo. Perezida Joe Biden yabitangaje nyuma y'uko ibintu biboneka ko ari umugambi wo kugandagura Donald Trump yahoze ari perezida utesherejwe. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru imbere y'uko yinjira mu ndege y'akajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One, Perezida Biden yashimiye Imana kubona Trump ataco yabaye. Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza. Yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ivyo bakeneye. Yavuze ko urwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari. Abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoho yo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida ku munsi w'Imana w'indwi turangije. Ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI byatangaje ko biriko biratohoza ibyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump. Uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi 2 gusa inyuma y'uko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara ca Butler muri leta ya Pennsylvania. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze Fidel Niyongabo uyatugejejeho. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com, ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube, adrese ni VOA Radio yacu. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi, uruganda rwa leta rukora isukari Sosumo rwazamuye igiciro. Ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyaruriye cyane kigera ku mafaranga 8,000. Abaturage babyakiriye nabi. Desire Hatungimana yaduteguriye inkuru irambuye. Kuri w'Imana ku mugoroba n'itangazo ry'ihinguriro Sosumo rihingura isukari ryasohoka rimenyesha abarundi ko ibiciro byahindutse, haba ku baguzi no ku badandaza. Kilograma imwe yahora igurwa amafaranga y'amarundi 3,300 yadugijwe ishigwa ku mafaranga 8,000. Isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye, kuva ku bana gushika ku basaza. Isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate, amandazi n'imitobe itandukanye, ari naco gituma iyo ngingo yabaciye ivutu. Bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa misi yose bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bavuga ko abaduza ivyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza abarundi.
benshi ntibabona uko bagiye kubigenza muri kino gihe abana batanguye ishuri. Idozwa ry'ibiciro by'isukari ryo ko ndabibona ni ibintu biteye ubwoba. Abanyagihugu turi mu bukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemwo bw'amakaye, isukari iragiye kubura burundu, umuntu azoyinywa azoba ari umuntu kweri yifise. Nuvuga ko ari ingingo y'incamugongo umwenegihugu ari we wese. Leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu. Muri Sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini vyatewe nuko nabo ibikoresho bakura hanze vyaduze ku rugero runini cyane. Aloise Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'Uburundi iduga igiciro. Twisunze hanini ubwa mbere itegeko nshikiranganje ordonnance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze. Muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguye ko, hanyuma ku byerekeye Sosumo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora. Yindi mbo nyamukuru inakomeye mbere nuko twebwe mwishira mu Sosumo ibikoresho dukoresha kugira duhingura isukari byaraduze, haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu. Noel Nkurunziza umunyabanga mukuru wa Abuko ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye Sosumo idafashe namba. Ubwa mbere rero n'iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari ciza, ikindi kandi nuko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ineza y'umuguzi. Sosumo canke inzego za leta twibaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza, uko leta ziza kutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa. Arico gituma tutibaza yuko kuja gushika ku rugezo rw'abandi abigenga badandaza nta kuna kumwe zokumvikana. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise ico basaba leta. Kono ndabibona no kuri leta yoraba ukuntu bigira n'amaburiburi isukari kaboneka ku giciro n'amaburiburi nk'ibihumbi 5 ibihumbi 8 ni cyinshi cyane. Leta ico twoyisaba nuko yodufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko boshobora kubaho. Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro, akayisaba nyabona gushira imbere ineza y'abanyagihugu bayo. Cyo tuma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi, ku neza y'abaguzi, ico giciro bahizwa gisubiremwo. Leta igira kigoro nkiyishinge byo guhitaganwa n'abagwizatunga bigenga, kuko umuntu mbere ya leta sico kimwe, na cyane cyane k'ivyuma bya Sosumo no kubaho kwa Sosumo atari ku neza y'inyungu, muri ku neza y'abarundi bose. Ishiramwe Sosumo riri mu ntara ya Rutana mu manuko bushira uburengero ku rubibe Burundi buhana na Tanzania, ni ku birometero 160 by'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982 ku ntwaro ya President Jean Baptiste Bagaza kugira ririmi bikaju ryongere ribihingure mu isukari ribone kuyidandaza. Iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine: kuronsa isukari ihagije abarundi, guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushira uburengero bw'Uburundi, guha akazi abanyagihugu muri ako karere, be no kugumiza mu kigega ca leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Intumwa z'u Rwanda neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira muri Angola kuwa gatandatu n'ejo bundi ku cyumweru, ariko inama yarangiye badashyize umukono ku byo bagezeho. Ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana. Muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko zihamya yuko zitara zihohoterwa na wazalendo. Zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga, izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo, mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu. Mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo, Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi, inzego zishinzwe umutekano, wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani, ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara. Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani, usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho. Urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo
ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima, ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga 30,000 zisanga iyi nama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Hadija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, akora imirimo y'ubuhinzi. Burya twari tumaze guhohoterwa cyane, nuko kuvuga wagenda kurima nibibazo, ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya, hamuhejeje kurima ukacuza kubona uwundi nguhewe ngwiyi ni shamba ya muyomba. Ukuri hajya twari tumaze guhohoterwa, twebwe hajya mu Gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta 5,000 tukuhije toni ntuza kumenya kuza ku murima. Ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere. Muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi, usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Lusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda, abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubare turi muri iyi nkambi. Bamwe mu gwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Kongo bita abazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare, ibyo bikaba byamavye ruhagarara mu mpunzi. Ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo kuhohotera impunzi bigiye guhagarikwa, ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe, natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamwo abasirikare bafise ibigwanisho, abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi ari byo zahunze, ari navyo zitinya. Ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi? Ngendakumana Jean Claude ni umuyobozi site ya Gatunguru ya 3 yari muri iyi nama. Abazalendo bishuye bavuga ko mu ncamako yagiye kwisubirako kuko ibyo bakora bitabijanye n'amategeko. CNL turayisabye ko mu ncamako ibyo yabwiye abazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama, bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera CNL bataciye mu nzira ziwabo ngo bitunganirize. Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi, hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi 4. Ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye, mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee. Mu mwaka wa 2021 ndetse n'umwaka wa 2022 abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi, bagasahura inka, ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Republika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, gutwatse n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barasaba HCR kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo bazabashe kujya mu ishuri ku gihe. Ibindi tubibaza umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira. Zimwe muri izi mpunzi ziri muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zivuga yuko hari zifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irengera batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga ko abana b'abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi bari mu modokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu. Abandi nabo ubasanga muri za restaurant no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya Mapasa yari igiye Bukavu basabiriza. Kandi no turasaba badutana ndapfa gusa bakadutekerera ngaho mu nkambi hama tujye kwiga, tureke ibi bintu byo kuza turayerera dusegereza mu ibarabara kubera ino inzara niyo igituma tuza ngaho dusega turasesengeza turatana mugira tukagura gafu tugasangira twese. Tukabasaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane amarero tujye kwiga tureke igihugu cyo gusegereza mu ibarabara.
Nshimiyimana Floribert ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, amaze umwaka wose muri iyi nkambi, ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza. Amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga, ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo iri muri teritwari ya Fizi. Twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri, n'abashaka kuja mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikisha abana mu mashuri baze kwiga. Ikitegetse Agnesi na Neziya Ndayisenga bafite abana 6 bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza, ariko bamaze umwaka urenga muri Kongo batiga. Bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhohoterwa iyo birwa basabiriza. Ejo bundi bafashe umwana ngana ukunyamukura byafurambe umuntu w'umugabo kubera gusega, abandi bana barazimiririye onye ibibazo nyene cy'inzara no kurara hasi ntitugira aho turara. Twebwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara. Eheraba hageze yaho tujya turahiga hano tuza gucingera bagiye guhiga gasombe babakubitirayo bakabakorera byafuramba abantu baba mama. None twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu bakadushirira abana mu mashuri. Amwe mu mashiramwe yigenga yo muri Uvira yandikishiramwe rya Loni gita impunzi rya ASER na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi mpunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi kuko ziteza akavuyo muri Uvira. Gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucike buri mu nkambi z'agateganyo, hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cyumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi. Bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo. Buri munsi baratonda ku mugoroba kugera ku wundi mugoroba usanga bakiraha guhera mu gatondo ku mugoroba basega abantu bagenda bavuga hehe nahe aha kuri Rompwe Murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara n'akazi ko kugenda barasega nta kindi kintu bakora. Ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico, bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo. Izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri teritwari ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5,000. Nta mashuri azibamo. Amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Lusenda na Mulongwe ziri muri teritwari ya Fizi. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanye izi impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari ubukiyaga cya Tanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. radiyo Ijwi ry'Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashakashatsi mu bya politiki bavuga ko abagore bashobora kuzatora umukuru w'igihugu babogamiye cyane cyane kuri Visi Perezida Kamala Harris, kandida w'ishyaka ry'abademokarate, naho abagabo babogamiye ahanini kuri kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump. Thomas Kamirindi arakomeza. Kuva mu 1984 abagore bajya gutora bahora biyongera muri buri tora rya perezida wa repubulika kurusha iryaribanjirije. Abashakashatsi bavuga kandi ko abagore batora abademokrate ahanini kurusha uko baha amajwi abarepublikani. Kwinjira mu matora bitunguranye kwa Vice Perezida Kamala Harris bisa n'ibyabashyuhije nanone kurushaho. Erin Covey ni umwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia, mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage, by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokarate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden. Abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane Harris, ndetse nabo mu bwoko bita Hispanic bafite inkomoko muri Amerika y'Epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri. Muri ibi byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri. Mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora, ibipimo bya politiki byose byerekana ko Kamala Harris arusha Trump amajwi ari hagati y'9% na 13%. Paul Maslin ni umuhanga wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ibipimo bya politiki cyitwa FM3, gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California.
She gained a lot of younger women who independents yungutse abagore bakiri bato benshi mu badafite ishyaka barimo n'abadafite ishyaka babogamiyeho bari munsi y'imyaka 50 y'amavuko. Muri bo cyane cyane ariko abafite munsi y'imyaka 40. Kandidatire ye yarabahagurukije pe. Who really got excited by her candidacy. Abagore b'abazungukazi bagize uruhare runini mu nsinzi ya Trump mu matora yo mu 2016. Barongeye bamuha amajwi nanone menshi mu matora yo mu 2020, ariko yarayatsinzwe. Muri aya matora yo muri uyu mwaka, ibipimo bya politiki byo muri iyi minsi byerekana noneho ko we na Kamala Harris begeranye cyane mu majwi y'aba bagore b'abazungukazi. Bivuze rero ko Trump yatakaje benshi bashyigikira Kamala Harris. Ku birebana n'abagabo n'abasore bageze mu kigero cyo gutora, ahaho Trump niwe uzi imbere cyane, by'umwihariko mu bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'uw'2012 bita Generation Z cyangwa Gen Z, nanone bakunze kwita Zoomers, kubera ko bakurikira cyane imbuga nkoranyambaga. David McLennan ni umuhanga mu by'ibipimo bya politiki mu ishuri rikuru ryigenga ryitwa Meredith College ryo mu mujyi wa Raleigh, umurwa mukuru wa leta ya North Carolina, ryigamo abakobwa n'abagore gusa. McLennan asobanura ko abagabo benshi cyane bari munsi y'imyaka 27 y'amavuko babogamiye kuri Trump kubera imyemerere yabo bafite ku bagore. Abasore bo mu kigero cya Gen Z ni abantu biyemera, birata cyane kandi basuzugura. Biyumvisha ko abagore badashobora gufata ibyemezo bikaze, nko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye mu ntambara cyangwa mu gihe yaba ihuye n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku isi. Ntibemera ko abagore bashobora kuba intarumikwa cyangwa ko bashobora kugira ubushishozi n'ubutwari mu bihe bitoroshye. Ubusanzwe abagore nibo batora ari benshi kurusha abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nubwo bimeze gutya bwose, abakandida bombi Harris na Trump ntawe ugaragara muri iki gihe ko asiga undi muri rusange mu bipimo bya politiki bigenda bisohoka muri iyi minsi. Baregeranye cyane mu majwi ku buryo ntawe ugaragara ko ari we uzatsinda ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.